reka ndabaramutse inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi ndabahe ikaze muri kino kiganiro. Iki nico gihe nkuko mubizi imisi yose ku munsi wa kane ndetse no ku munsi wa gatandatu aho tuba duteramanye namwe, aho tuba duterumanye abakunzi ba BTV Burundi ku biganiro vyiza ndetse n'indirimbo nziza tuba twabatorokanije ndetse n'abatumire bimva mutima cyangwa abatumire nyene tuba twabazane kugira ngo muryoherwe mumenye byinshi biba bikora koreka nkuko vyama twama twatanguje na Ufanisi ndetse n'irindi shirahamwe Linux Music Company. Abo nibo twama twatanguje muri kino kiganiro ariko habonetse uwo muri Ufanisi. Rero camvuga ati ikaribu benshi barakumenyereye ariko hajya ngo hari gituma abantu bama bidondora kenshi kuri televiziyo nuko ejo uyiravye ejo hirya yejo siwe agaruka cyangwa akagumaho hakaza n'undi mushasha. Rero nuhikaze abakunzi ba Ufanisi ndetse n'abakunzi ba televiziyo yacu BTV. Ego makoze kuma ijambo reka ndise kandi kwidondora nitwa Nancy nkabanje nserukira Ufanisi nkuko yavuze. Ego cyane nkubo bari karadukurikirana muri make wo mubwira Ufanisi niki? Ufanisi ni entreprise yaje gutwara ama solution mu domaine informatique mu kuzana ama logiciel atandukanye ariyo Africana System no kuzana aussi des sites web pour acha kumenyekanisha ku wache kwa internet wache ku réseaux sociaux et aussi tukashobora no gutanga le service yo ma business mail kamusanga entreprise aussi c'est @mail arrobase izina rya entreprise bariko barakoreramwo. Tugatanga aussi na service ya caméra de surveillance na maintenance y'ibintu vyose tutanga. Ego cyane ama service atandukanye gose mu informatique. Ego tumaze kuvuga ma logiciel menshi na cyane ino package Africana niyo idukoranije. Mbega Africana abantu barumvamwo Afrika nk'umuntu hariyo bari karukurikirana arumvamo ko harimo akantu akajambo Afrika. Mugabo Africana rero iyo package tuvuze ngo package Africana cyangwa produit Africana bimeze gute? Les produits Africana Systems nkuko nazivuze nama logiciel nama softwares afasha kuraba kugera l'organisation interne une entreprise et même externe bivanye n'icumukira yifuza. Par exemple ngiye ko mvuga yo twavuze la dernière fois ariyo inventaire et point de vente ni logiciel ifasha ko le directeur cyanye ujeje kukurikirana ibintu niko byagenda imirimo ya misasi niko byagenda muri entreprise ashobora kubona ukuntu uko bagenda à l'interne abakozi ko barakora ibyo baje gukora et aussi no kuraba biko birasohoka, c'est-à-dire ce que les clients bariko baraza kugura. On va c'est aussi ashobora kujera et aussi l'interne et aussi l'externe akaraba le stock akagera stock baba bafise akagera les produits agés imbere donc mu boutique et c'est akagera na compte dans les caisses n'ibindi bitandukanye byose. Ego cyane ndabona hariho ngo Africana microfinance management system nayo ikora gute ariko ndabona mu ibintu bya microfinance. Ego iyo ni solution qu'on propose aux microfinance si hari ni software ni logiciel il gère les retraits, les versements, des microfinance, les ouvertures de compte, abakozi bariko barayikoresha, usaba tenue de compte, plutôt pardon, usaba crédit, ego non, usaba kuraba ko ibintu vyifashe, balance situation voilà. Situation il y a compte yawe ko vyifashe ego c'est une solution ko dutanga pour les microfinances na microcrédit na pour les microcrédits aussi management system nayo ndabona kihari ego nani kachifasha no kuja aussi des personnels kandi ni ama logiciel yacu yose na logiciel ari online
Online. ari web based. Waruvuze ngo ucigaruka kandi igaca imenya n'abakozi ino nk'ubu ndafise microfinance ndafise company kanaka ndaguze ino logiciel muca mumpa n'akandi kabijya ko kuza ya indi yo ya management ikiza indani cyangwa bigenda gute kuko hari akantu cishijemo ngo iyi kigaruka kandi kamenya n'abakozi. Ego navuze yuko ama microfinance yose ashoboye gukora abafise ama logiciel kugira ngo ashoboye kugira les versements, les retraits plus facilement et automatiquement avec Achagua n'ukuntu ibintu bimeze. Donc ajya ma opération yose microfinance abarimu mais aussi aragera abakozi kuko urumva umuntu abajejwe hari bari imbere ajejwe caisse abari bajejwe accueil hari bajejwe ma crédit departement yatandukanye kandi abajejwe ressources humaines guhemba no kugira comptabilité no kugira gute navyo ne birimo. Okay, urumva uradufashije gutahura mbega wewe na cyane ku ma microfinance cyangwa ama banki byerekana ni kugurana na kubitsa n'ibindi n'ubuhe butumwa bubaha kugira ngo bagane cyangwa nakaye kabijya ko tuma bagana cyane ufanisi gusumba ayandi mantu yakora ama logiciel. Okay, tege kuma logiciel sinovuga kuri logiciel yonyene kuma logiciel yose. Ego. African Systems product zose n'ama systems d'abord ari web based quoique umuntu yifuje offline turashobora kuyimukorera mugabo principalement n'ama logiciel tugira ari abadi online kandi n'ama logiciel tugira maintenance twebwe nyene kandi tugira maintenance twebwe nyene kandi iri personnalisable ko kenshi wagendana ukagura logiciel bakagwa un produit ko nyene udashobora kumodifier selon ukuntu ukora wewe kuko malgré que abantu baba bakora bimwe ntibaba bakora kumwe. Organisation interne zitandukanye d'une entreprise à une autre. Et souvent ça bitakunda ko ushobora kupersonaliza. Tugiye personnaliza selon ukora selon organisation yanyu n'ama module wumva umenga urakeneye twagwa cahier de charge module kumva umenga ari module utarimo wumva ukeneye bayivuga tukagira ama requirements yose tukashaka module yawe ukeneye niyo wumva umenga yo module wumva umenga niwe ntayo ukeneye ntayo departement yari mu entreprise yawe twaye gukurira nko kuvuga ati si wanje dutanga logiciel ikwiranye na wewe nta kirenga ko nta kiburaho. Ego cyane ngerageje kugutahura uratubariye neza ati twebwe muri ufanisi uganye iwacu turakubaza ibyo ukeneye akaba ari byo tuguha kandi ukaba satisfait company yawe ikikwiza neza cyane. Ikindi naco ntimugende kugura ama logiciel yandi mutazi uko nakora cyangwa ukayigura nivyo igakora utuntu dukeya cyangwa ukabusanga ifise ibintu byinshi udakoresha bikarinda bituma abakozi baba bahangayika kugira ngo bayikoreshe ariko ufanisi yoyo irakwereka neza ukuntu logiciel yawe ikora bivanye no kushaka gukora. Ego urashobora none ufanisi irashobora gutanga ivyigwa cyangwa igatanga inyigisho z'ukuntu logiciel ikora muri company igatuma abantu baba bayikoze ikabisha. Ego cyane gose iyo dukoreye mu client un logiciel turayikora tukaya l'entreprise cyangwa l'organisation hama après avoir déployé le logiciel baraza kugira abakozi bacu baraza bakagira formation pour abazoyikoresha kuko urumva ntitwotanga ikintu cyonye tutarigize abakozi ukuntu azoyikoresha wese cajeje kumenya azoca kugira akore ivyo warajeje. Murumva neza aradusibanuriye kabisa genda nyuzwe umunsi nagize organisation cyangwa entreprise nzitura ufanisi ibintu bimeze neza cyane ariko hari handi ma logiciel usanga akoreshwa mu ma pharmacie mu ma hôpitaux ku mashure mbega yoyo aracari Africana management system ugasanga ni by'ibitaro niki byo bipanze gute duhere ku bitaro bajije nimba zisa Africana. Ego ama produit yacu niyo nama produit ari en général yitwa Africana. Ego maintenant ariho donc urumva selon n'ibitaro kuno vyifuza donc ibitaro selon ico umuntu ashaka Africana hospital management system. Ego
pour le logiciel yama hôpitaux cyangwa akaba pour les pharmacies Africana Pharmacy Management System. Pour aussi les microfinances ayo Africana Microfinance Management System. Nako mvuga cyane ku bitaro no ku ma pharmacy no ku mashuri. Bitaro pharmacie n'amashuri yego ku bitaro nibaza ngo nabivuze la dernière fois umukiriya aje umurwayi aje kwivuza ashyize kuri urgence baramakira bakamukaya dosiye yiwe niba yajya mbere yivuje ajya kabiri ho biranoroshe baramubonamo imashini bakabananiza kuri dosiye yiwe. Sinon ku mugore mushasharaza akiyandikisha akavuga ugasama information akenewe yose nimba afite assurance nimba gidiki nimba ari ha cash byose bikajamo kamadena akivuza si akeneye mu specialiste si aje muri consultation akamungika aho abikenewe yagiye muri consultation hama umudokteur amwakiriye arabona kode yiwe akayitapa muri logiciel kuna logiciel abaganga abayifise hama deni akashobora kubona les informations ziwe akashobora kubona ati asinya inganuku hama nimba yaciye muri urgence bakaba yaja mezuku afite ubushuhe inganuku tension inganuku aca bibona akabona les symptômes mamandikiye iyo kandi binafasha kugira ngo umugore agarutse azoshobora kubona ati wewe wari wagwaye ukuntu la dernière fois donc si jambere urwanga turi wakunda kugwara ukuntu kuko ari gusanga umuntu yivuza rimwe kabiri gatatu kane la même chose ku baganga batandukanye mu bitaro bimwe usanga umunsi ugiye ku generaliste ejo agiye ku wundi muntu ugasanga en fait ni ikintu gikurikirana achefata nko amenya njyambere kutamenye kwivuga kandi yajya gatanu bigushikiriye rero turumvise neza ufanisi ICT cyangwa ufanisi Africa badukorera amarogiciel ameze neza amarogiciel mushobora gukoresha ngaho iwanyu amarogiciel mwebwe mwese kubifuza ko organisation yiwe cyangwa entreprise yiwe ishobora gutunga igatunganirwa turetse ibintu by'ibipapuro kwa mufisi ibipapuro byinshi nibindi ariko abantu mugahanahana makuru biciye mu marogiciel namwebwe amakoperative mukora ibintu by'ubudandaji murahamagariwe kwitura ufanisi kugira ngo ufanisi batunganirize mwebwe mworora murahamagariwe kwitura ufanisi umuntu wari we wese icyo ukora urahamagariwe kwitura ufanisi kugira ngo bagutunganirize ibintu bigende neza ibintu tuve mu bwiza tuja mu bundi ariko nitwogera tutakubajije adresse ya ufanisi kandi n'ukuntu umuntu ashobora kubandikira yaba ari kuri site web cyangwa kuri Facebook cyangwa handi umuntu ashobora kubatora byoroshe kugira ngo abapropose produit akeneye na cyane kuri Africana. Ego twebwe aho dukorera ni avenue Ngendandumwe building gato puis deuxième étage muca mubona ufanisi igitupo byaho kwaca minjira ego cyane musha machin no visiter notre page web www.ufanisiafrica.com @ufanisiafrica.com et ukashobora kuvisita kona les différents produits du fils na différents services dutanga na bya bindi byose by'amakamera de surveillance niho byibereye abakozi barabarindiriye kugira ngo babatunganize umutekano mu mazu yanyu bishishikare bigenda neza nkuko byama rero reka ndagushimire cyane kubona watwitavye naho ku munsi wa kane dufata iyindi ntambwe dutera iyindi ntambwe ku bindi byiza bya ufanisi tuvuga byinshi muri ko murategurira abakunzi banyu ego cyane mukanya ndongera ngaruke n'abatumire muri kino kiganiro ndabibutse ko ikiganiro ni ico gihe twamadukuri kumwe na Rinox Music Company turi kumwe na ufanisi Africa aho baba batuzaniye produit yabo nshasha ariyo Africana nkuko mubibona ngaho ku screen yanyu ibintu bikaba bimeze neza cyane mukanya ndongera ngaruke n'abatumire bacu.